ariko Nowa we uhoraho aramushima. Imana yacu nihimbazwe. Murumva ko ari ijambo ritari rirerire, ni rigufiya riroroshe gufata ku mutwe, mbere no mu mutima ndizera yuko uwo bishiramwo ugushaka birashoboka cyane gose, kuko biba byiza cyane gose ijambo ry'Imana umuntu arifashe mu mutima, akaribika mu mutima gusumba kuribika mu mutwe gusa. Muri kino gihe Imana ibona ko ibibi byabaye byinshi, ngo ariko Nowa we uhoraho aramushima. Abandi bavuze ngo rurica ntirumarira Imana. Naho urupfu rwokwica ukabona umengo rwabamaze, ariko urupfu burya naho rwica rurihenda, kuko rurica ariko ntirumarira Imana. Imana yacu nidutabare. Naho Shetani yari yateye umutima w'ibyaha, kamere yo gucumura mu bana b'abantu, naho yabona umengo yaburijemwo umugambi w'Imana, umugambi w'uko Imana yagomba ko abantu bayigororokera, bakayubaha, bakayikorera, bakayihimbaza, bakabakure y'ibyaha. Shetani yabona umengo uyo mugambi yawuburijemo, yabona umengo intwaro y'Imana yari ifise umugambi w'uko iyo ntwaro Imana yari ifise umugambi w'uko iyo ntwaro Imana yimanukana mu isi. Shetani mu gucumuza abantu yabona umengo yakubise kudeta Imana, yabona umengo inganji y'Imana mu isi, yabona umengo intebe y'Imana mu isi yayitembagaje, yabona umengo yakubise kudeta Imana mu isi. Ahubwo ubu nibagiye kuganza mu isi, ubu byaheze kabaye, nta muntu azogororoka mu isi, nta muntu azokubaha Imana. Shetani ngira ngo yari yafashe akaguru agereka ku kandi, arafata novuga ngo aricara ku gatebe, avuga ati kumbura biraheze, ba bantu naboheje maze kubasuka, naboheje gukora ibyaha, kandi bamaze kubikora rero bamaramaje ko batazosubira kubiheba. Yabona umengo yatsinze, yabona umengo yahejeje, ariko urupfu rurica ntirumarira Imana. Bene data, niyo mpamvu nasomye ijambo ry'Imana ngo nubwo byari bimeze gutyo, nubwo abakora ibyaha bariko barakora ibyaha, nubwo bariko baricana, nubwo bariko barasambana baguma basambana, nubwo abasuma bari barushijeho kugwira, nubwo abagariji bari barushijeho kuba benshi, ico gihe mbere ngo hariho ibigatanya, ibijeya. Ico gihe Imana yacu nidutabare. Ariko nubwo byari bimeze gutyo, ngo Imana irabye mu isi, naho itari ifise akayaga ko kuraba mu isi, kuko yari ibona yuko gitigira inyamwinshi ibice birenga 90 kw'ijana by'abari mu isi bose bafashe ingingo yo gukurikira Shetani, yo gukurikira imigabo n'imigambi ya Shetani yo kuba abanyabyaha. Naho Imana irabye mu isi byayibabaza, naho Imana irabye mu isi byayitera iseseme, naho Imana irabye mu isi yacaye ubumengo yorandura isi n'abari muri yo n'ibiri muri yo byose, ariko ngo amaso y'Imana atumbere ahantu Nowa ari. Imana irabishije amaso mu rugo kwa Nowa, ngo yakibona Nowa wewe ngo ari umugororotsi. Mwene majambo, nimba mu isi hari habaye umwijima kubw'ibyaha, dufate nk'akarorero, uhagaze nk'ahantu mu misozi hanamiye igisagara, amatara yacitse, igisagara cyose n'umwijima, ariko ugaca ubona hariho itara rimwe urudende rwadege mu muhanda kanaka, kubera ko kumbure bobo ngira ngo badakoresha umuyagankuba wa regidezo, bakoresha kumbura umuyagankuba wa pano solaire. Uca ubona ati ririya tara ryaka, ndabona hashobora kuba ari muri quartier kanaka, kandi hariya ndabona umengo ni hafi yo kwa banaka, iyo bijya hose ngira ngo ni kwa naka. Imana yacu nidutabare. Ico gihe Imana irabye mu isi, igakibona kwa Nowa hoho ngo itara riraka, itara ry'ubugororotsi kwa Nowa. Imana irabye ikarisangayo, Imana irabye kwa Nowa igasangaho nta byaha Nowa ariko arakora. Turabaramukije bene data bakunzi b'ikiganiro umutsima w'ubugingo. Amahoro y'Imana nashishikare kubana namwe mwese
tunezejwe n'Imana mu mutima ko twemereye gusubira kubonana muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Tubonewa akaryo keza ko kubaha ikaze muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi mukamuteramanye na jewe mwene so Jamje Manirambona. Sanzwe ndabatunganiriza kino kiganiro akaba ari jewe sanzwe ndanakibashikiriza. Tugomba rero dusangira ijambo ry'Imana tubona mu gitabo c'Itanguriro mu gice ca 6. Turasoma umurongo umwe wonyine umurongo w'8, ariko tutarasoma aya majambo reka twiragiza Imana dusenga Imana twinginga Imana ibane natwe muri kino kiganiro kugira ngo bikunde wewe ufashe umwanya wawe kugira ngo bikurikirane. Imana itugirire ubuntu nawe ikugirire ubuntu, ukuremo ijambo rishobora gufasha ubugingo bwawe, ukuremo ijambo rishobora guhembura umutima wawe, ukuremo icigwa, ukuremo ijambo rishobora guhindura amateka y'ubuzima bwawe, ukuremo ijambo rishobora guhindura ibikwiye guhindurwa n'ijambo ry'Imana byose biri muri wewe. Hanyuma iri jambo ugiye kumva ntirigusige uko wari usanzwe umeze imbere yuko uryumva. Dusenga Imana twiragiza Imana. Mana nyina amahoro, turagushimiye cyane kuduhaye kano karyo keza kugira ngo twumva no majambo mazima, amajambo y'ubugingo, amajambo ahindura umuntu wese ayakiriye akayizera akashira mu mutima wiwe akayabika muri ntibate. Turaguhaye kaze rero uganize imitima yacu, ugendere umuntu wese ariko arakurikirana kino kiganiro, ibyo ugomba byose bice bitubako mu izina ryawe ryera Kristo tubisabye tubyizeye, amen. Dusome rero ya majambo abonekana ku murongo w'8 mu gice ca 6 mu gitabo c'Itanguriro. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo uko ingeso z'abantu zononekaye mu isi. Umurongo w'8 uvuga ngo ariko Nowawe Uhoraho aramushima. Imana yacu nihimbazwe. Murumva ko ari ijambo ritari rirerire, ni rigufiya riroroshe gufata ku mutwe, mbere no mu mutima ndizera yuko uwo bishiramwo ugushaka birashoboka cyane gose, kuko biba byiza cyane gose ijambo ry'Imana umuntu arifashe mu mutima akaribika mu mutima gusumba kuribika mu mutwe gusa. Imana yacu nihimbazwe. Havuga ngo rero ngo ariko Nowawe Uhoraho aramushima. Imana yacu nihimbazwe. Niri jambo wewe uri kurakurikirana kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi ndakuzaniye. Dusomye muri kino gitabo c'Itanguriro. Igitabo c'Itanguriro ni igitabo kimwe muri bya bitabo 5 vyitirirwa Mose yandika, akabishiramo amajambo yose Imana yari imuhaye gushiramo, Imana yamubwiye, Imana yamuhishuriye. Kuko kino gitabo turavye nk'inkuru zivugwa muri ico ni inkuru zabayeho mbere wanashaka Mose atarabaho, ariko yabihishuriwe n'Imana. Hanyuma abwirwa ibintu byabayeho muri kahise ka kera kure cyane, imyaka ibihumbi n'ibihumbi kumbura imbere yiwe atarabaho. Hanyuma ahishurirwa ingene byagenze kugira ngo bikunde jewe na wewe turiko turasoma kino gitabo tumenye ingene ibintu byagenze, tumenye intango y'ibintu, tumenye amamuko y'ibintu. Abandi mbere bo bacitanga n'igitabo c'amamuko, kuko abashakashatsi ba Bibiliya mbere berekana yuko ikino gitabo ari igitabo cerekana uko ibintu byatanguye, cerekana ingene ibyo gusenga Imana byatanguye, cerekana ingene cyatanguye mu isi, no kuvuga intango y'ingene cyatanguye mu isi, ikerekana intango y'ingene ibyo gusenga kumbure by'amadini bya religion, by'imyizerere, imyemerere y'abantu, ukwemera kw'abantu kwatanguye. Kirerekana ingene isi yaremwe, ingene isi yabaye, ingene isi yatanguye. Kirerekana ingene abantu baremwe, kirerekana ibintu byinshi. Imana yacu nidutabare. Kirerekana ingene icaha caje mu isi, hanyuma abantu bagatangura gukora ibyaha, kandi mu migambi cyangwa se mu mugambi w'Imana ibyo bitarimwo. Mbere ahubwo Imana yari yaranabujije abantu ba mbere ari bo Adamu na Eva ko badakwiye gucumura, kuko nibacumura, nibakora ibyo itabageze gukora, nibarenga ibyo yababwiye, bakarenga icyagezo cy'ibyo yababwiye, yuko batazobora gupfa. Imana yacu nidutabare. N'amajambo rero kandi tubona ko ari mu bice bingahe bya mbere nyene bya kino gitabo. Aha naho rero bari kubatwereka ingene ngo ingeso z'abantu zononekaye mu isi. Aho Imana yarema isi
ikayishariza. Novuga ngo byatwaye igihe kitari gito, kandi birabonekana yuko Imana yaremye, yabaye umuremyi w'umuhinga, irarema isi iyishingira uko ikwiye kumera, n'abantu uko bakwiye kuyibako, n'ibintu bikwiye kuyibako. Irarema amazi, irarema imisozi, irarema amashamba, irarema ibikoko, irema abantu n'ibindi byinshi. Usomye muri kiriya gice cya mbere cyangwa se biriya bice bibiri bya mbere bitangura ingene ibijyanye no kurema byabaye. Hanyuma rero ngo ibintu byose Imana yaremye, Imana ibyihweje ngo yabona ari byiza, ikabona ni sawa, ikabona eka n'ukuri nta erere, nta mistake yabayemwo. Imana ikavuga ati by'ukuri, umva ni ukuvuga birayihimbara. Imana yumvira nezerewe ibyo yaremye. Imana igira urukundo rudasanzwe ku byo yaremye, na cyane cyane mu buryo budasanzwe igirira urukundo rudasanzwe umwana w'umuntu, kuko wewe mu kurema, aho ibindi yavuga ijambo gusa ikavuga ngo imisozi nibeho, imisozi ikabaho, aho yavuga ngo inzuzi nizibeho zikabaho, aho yavuga ngo ijoro niribeho rikabaho, aho mu kurema umurango yavuga ati umurango nubeho ukabaho, aho yavuga ngo ukwezi nikubeho, izuba niribeho, inyenyeri nizibeho, aho yavuga ngo ibiyaya nibibeho, ibikoko nibibeho, amafi nabeho mu nyanja, aho yavuga ibyo byose cyangwa se aho yabirema, yabiremesheje ijambo yavuga. Yaravuga ati iki nikibeho. Ariko ngo hageze ku kiremwa muntu, arico jewe, arico wewe uri kurakurikirana ino video y'ubutumwa bwiza mu kiganiro Umutima w'Ubugingo, Imana ngo ica irema ikiremwa muntu mu ishusho yayo. Imana irema umuntu ngo imwishushanije ko. Imana irema umuntu mbere ngo imuhumekeramwo impwemu z'ubugingo. Impwemu zayo izitransfera mu muntu, impwemu zayo, impwemu z'ubugingo Imana izishira mu muntu. Umuntu acabaho ataremwe mu buryo bumwe n'ubwo ibindi byaremwe. Ibindi novuga ngo ijambo ryaravugwa gusa, Imana yaravuga ijambo bigaca bibaho. Ariko umuntu wewe Imana yarafashe iramubumbabumba mu ibumba, mu vyondo, mu gataka, irabumbabumba, iravuga ngo reka ndamureme mu ishusho yayo. Ndakeka ko iyo bijya hose rero Imana iki gikorwa nawe ubyiyumviriye yaragifatiye umwanya, yagihaye umwanya, igiha n'agaciro. Hanyuma rero mu nyuma bantu Imana yarema mu ishusho yayo, itagomba yuko bononekara, itagomba yuko bakora ibyaha. Hageze igihe ngo inzoka, ni ukuvuga Shetani, iraza irabagerageza, iravugana nabo ati mbega none nibyo koko Imana yarababujije ngo nimuzoje kuri kino camwa? Mbega ni koko? Ni ukuvuga ngo Shetani yakreye confusion ifatiye ku kuri kw'iby'Imana yabwiye abantu bayo. Mbega ni koko Imana yarababujije ngo nimuzocumure? Yarababujije ngo nimuzokore ibi na biriya na biriya na biriya? Ariko mugabo mwebwe none nimubona yuko ngaha Imana yabahenze. Eka abaninete, erega ntimwopfa. Noneho yibaza ngo hamwe mubikora mwopfa. Raba ingene biryoshe, raba ingene bimeze neza, raba ingene bibereye, raba ingene harimo umunezero, raba ingene harimo iraha, raba. Niko Shetani yaje kugirane kosha abana b'abantu, ibereka yuko ibyo bintu Imana yababujije ahubwo bitari bikwiye kuko babibuzwa, kuko bibonekana ko umengo byari ibintu bibereye gukogwa. Ahubwo kumenga Imana yarababaniye, ahubwo kumenga Imana yarababaniye, ahubwo kumenga Imana yarabinjiriye mu buzima, ahubwo kumenga Imana yabafashe nabi, ahubwo kumenga Imana yabaye ingumyi. Hariho ibyo yabahaye, hari n'ibyo yabanye, hari n'ibyo yabimye. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunda kino gane Umutima w'Ubugingo. Hanyuma rero aya majambo dusomye avuga ngo ukuntu ingeso z'abana b'abantu zononekaye.
ingeso z'abana b'abantu rero zahavuye zononekara aho icyaha cinjiriye mu isi. Imbere y'uko icyaha cinjiye ntitwobigarukamwo kuko siyo ntumbero ahanini, tugomba kuraba ingene twoza tugashika muri ano majambo mugabo umuntu agerageje kumva bike bike basi vy'imbere ya hano hantu twasomye. Rero inyuma y'imigenderanire myiza yabaye hagati y'umwana w'umuntu, ikiremwa muntu hamwe n'Imana umuremyi w'ijuru n'isi, umuremyi w'abantu n'ibintu, iyo migenderanire mbere ngo Imana yahora igatemberera Adamu na Eva ikabasanga mu itongo rya Edeni yabashizemwo, aho yari yarabahaye ngo barigabe bariganze, ibaha inshingano zo kuriganza no kurikontorora no kubaho neza banezerewe. Yahora inezererwa ngo no kubatemberera, ikava mu ijuru ije mu isi mu itongo rya Edeni izanywe no gutembera abantu bayo yaremye. Byumvikana yuko hagati y'abantu b'Imana n'Imana umuremyi w'abantu hari imigenderanire myiza. Imana ikaza ikaganira nabo, ncaniyumvira abantu bakundanye babanye neza bafise imigenderanire myiza, hariho umubano mwiza hagati yabo, ingene baganira, ingene novuga ngo badeka, ingene habaho gufina, ingene habaho gutwenga, ingene habaho kunezerwa, ingene habaho kuryoherwa, ingene habaho gutera inkuru, ingene habaho ibihe vyiza, ibihe vy'umunezero. Caniyumvira ingene bifata imbere y'Imana yabo ibatembereye ku kayaga ko ku mugoroba, ikabaganiriza, ikababaza ingene biriwe, ikababaza ingene itongo rimeze, ikababaza ko hari ico kumbure babuze, ko hari ico kumbure bakehaniwe, kumbura ingene biyumva. Sinzi nawe uca wiyumvira ivyo bintu, urumva ko nikinyegezwa, ntituzi ngo byagenda gutya. Imana yacu nidutabare. Mu nyuma rero Shetani amaze kosha abantu b'Imana, akabosha ngo nibajye kuri cya cyane Imana yari yababujije, ingeso z'abantu ngo zica zitangura kononekara. Rero ni ukuvuga murazi ko havuye haza Kayini akica Abeli murumuna w'icaha c'ubwicanyi kiba kiratanguye. Aha rero twasomye ngo hari habaye ibyaha by'ubusambanyi, habaho ibyaha by'agahomerabunwa, abantu baba abanyakibi, baba abanyabyaha. Naravye nsanga iyi situation hari ibintu bikuru bine by'ubuyobe bibi byababaje Imana, bitanezereje Imana, byari bihari bene data muri kino gihe. Icambere kivuga ngo ibibi by'abantu ngo byari byabaye byinshi mw'isi. Usomye ku murongo wa 5 avuga ngo nukuhoraho abona ibibi by'abantu ingene ari byinshi mw'isi. Imana yacu nidutabare. Uhoraho ari mw'ijuru yitegereje mw'isi, abona bantu yaremye, ni koko bariko baratera bagwira, kuko bariko baravyara, bariko bararondoka. Hanyuma mugango abona ibibi vyabo ngo bishishikara kuba byinshi, ahuko boshishikaye kuba abanyangeso nziza, ahubwo bashishikara kuba abanyakibi. Ibibi by'abantu aho gutera bihera, icaha cinjiye mw'isi, abantu batangiye gukora ibyaha. Mugabo kubona yuko bakora ibyaha kandi Imana itabinezererwa, mbere yabakubise akamwafu ikabakura mu itongo rya Edeni, ikababwira ibyago bizobabako nk'igihano, nk'ingaruka mbi z'icaha. Kuko igihe cyose umuntu akoze icaha, impera n'imperuka atacihanye burundu ngo yihanire kugiheba, harabaho ingaruka, harabaho ibiza biherekeje caca. Icaha gikomokwako n'ibyago, hari ingaruka mbi ziba ku munyabyaha iyo atihanye ngo ibyaha vyiwe biharigwe, Imana imwemera. Imana yacu nidutabare. Imana rero ngo iravye mw'isi ikabona rero ahari abana b'abantu bose ibibi ngo byashishikaye kuba byinshi. Ibona rero ngo ingene ibibi by'abantu vyabaye byinshi mw'isi. Imana yacu nidutabare. Ibyo bikayibabaza kuko igihe yaremye isi
yaranezerewe ngo mu byaremwe byose ngo byari bimeze neza, byari biyihimbaye, byarayinezereje. Imana yaranezerewe, yarabaye satisfait, yarabumbwe, yaranyuzwe n'igikorwa cy'ukurema yari yakoze, kuko ibyo yaremye yasanga atagasembe akari bigasanga yabikoze neza nk'umuremyi nyene by'ukuri w'umuhinga. Imana yacu nihimbazwe bene data. Hanyuma rero muri kino gihe twasomye n'amajambo rero, ingeso z'abantu ngo dushishikara kononekara, ibibi biba byinshi. Imana iravye mw'isi ibona ibibi by'abantu byashishikaye kuba byinshi. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo cuno munsi. Hanyuma icya kabiri naco kivuga ngo isi yari yononekaye imbere y'Imana kubera yuko ibibi by'abana b'abantu byashishikaye kuba byinshi, kubera ko ibyaha aho guhera aho kugabanuka byatera byiyongera. Ibi byaha rero abantu bakora, ibi byaha by'ubwicanyi byatanguriye kuri Kayini yica mwene wabo Abeli. Ibi byaha by'ubusambanyi no gusenga ibigirwamana n'ubugarariji byari bihari ico gihe, ngo byaciye bituma isi yononekara. Yasi nziza Imana yarabe ikanezerererwa ica irononekara. Imana yacu nidutabare. Cya gatatu kivuga ngo isi yari yuzuye umujyana, haciye habaho umujyana, bwa bumwe na rwa rukundo na wa mubano waranga cyangwa se wari hagati y'Imana n'abantu bayo ntibyari bikihari habanamba. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero isi yahora irimo imigenderanire myiza hagati y'Imana n'abantu ikihinduka ngo isi y'umujyano hagati y'abantu n'abandi. Batangura kuryarukana, batangura kwankana urunuka, batangura kugiranira ishari, batangura kugiranira inzigo, aho umuntu atanezerwa nuko mugenzi we yotera imbere. Ugasanga mbere umuntu novuga ngo nibamwunguka, nagomba kaja mu nda y'uwundi, nagomba ko mugenzi we nawe yotunga. Abonye naka yaguza agaparsera ishavurikaniga, abonye naka yaguza agahuzu keza kambara ishavurikaniga. No kuvuga isi ibisi yuzuye umujyano, abantu batangura kuryana, abantu batangura kwankana, hatangura kuba amacakubiri, hatangura kuba ibibi byinshi. Isi yuzuramwo akajagari, isi yuzuramwo urwango, isi yuzuramwo ugusubiranamo kw'abantu, isi yuzuramwo urwango hagati y'abantu n'abandi. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ikigira kane naco mu bintu bine nabonye biranga ino situation, iki gihe twasomya n'amajambo Imana yashima Nowa. Icya kane rero kandi kibi cyane, ngo Imana iravye abantu yasanga ngo ivyiyumviro by'imitima yabo ngo byamogoreye gukora ibibi. Imana yacu nidutabara. Imana iravye ba bantu basigaye bitwa abanyabyaha kandi mu ntumbero yayo itagomba kuba abanyabyaha. Imana yari ibaremye ngo bibereho amahoro, banezerwe, baganze isi, babeho atamarushwa, babeho batagwaragurika, babeho badakenye, babeho nayo ibatemberera. Novuga ngo mu yandi majambo Imana yagomba ngo ishaka ryayo riranguke mw'isi irimwo ivyaremwe vyayo yaremye mw'ishusho yayo, nk'uko ishaka ryayo riranguka mw'ijuru. Nk'uko mw'ijuru hariyo impundu, nk'uko mw'ijuru bayitazira, nk'uko mw'ijuru bayiha amashimwe ijoro n'umurango, nk'uko mw'ijuru novuga ngo bayubaha bayigamburukira, nk'uko mw'ijuru hariyo umutekano, hariyo amahoro n'ubumwe n'urukundo, nk'uko mw'ijuru bimeze neza. Imana yagomba ko no mw'isi naho nyene hamera nk'uko, hakaba amahoro. Imana yacu nidutabare. Rero ngo iravye isanga abantu aho kwihana, aho guhindukira, aho guheba ibyaha, aho kwihanura,
aho gufata ingingo, aho kwigaya, ngo isanga ahubwo ngo ivyiyumviro vyabo, imigabo yabo, imigambi bafise, iyerekwa bafise, vision yabo, ibyo bategekanya gukora ubu n'ejo na hirya y'ejo hazoza, Imana iravye isanga nta ciza kirimwo. Imana iravye isanga aba bantu bo mu gihe ca kera ca mbere, mu gihe ca Nowa, isanga ngo ivyiyumviro vyabo vyamogoreye, vyafashe ingingo, vyamaramaje. Imana iravye isanga aba bantu bamaramaje gukora ibibi, ni ukuvuga mu yandi majambo bafashe ingingo yo kuzokwama babikora, ntibazigera babiheba. Iravye mu mitima yabo isanga aba bantu nta n'umugambi bafise wo kuzoheba ivyaha. Ico kintu rero cabaye ikintu kibi cane, kuko gukora icaha bona bikora cyangwa umuntu yonacumura, mugabo hongeyeko icuko atanu umugambi wo kugiheba, hongeyeko icuko atanu umugambi wo kukivamwo ufise, hongeyeko icuko atanu icifuzo cyo kuvuga ngo ninde yontabara, ko mbohewe mu vyaha, ko ndi umuja w'ivyaha, mbega nogira gute, mbega ninde yontabara. Iyo hongewe ko rero iruhande ya kwa gucumura k'umwana w'umuntu hakongera kwicuka umuntu yafashe ingingo ngo nzobikora, n'abatabikora mbona bapfa, nzokwiba, nzoba umusuma, nzoba umusambanyi, nzoba umwicanyi, nzoba inkozi y'ikibi, n'abatabikora barapfa, nta myaka 100 ntabara, n'abadakora ibimuna nabo nyene bataramba, nta umara imyaka 100, kandi twese ni hariya, nta uzorusimba. Niko n'abantu abandi baririmba bavuga ngo twese tuzopfa, nta uzorusimba. Iyo rero iruhande yo gucumura k'umwana w'umuntu hongeye kwinginga ivuga ngo namaramaje, abamanura nibamva inyuma, nibanyiziguruke, nibanyirekere, jewe nyene, jewe nahisemwo. Imana iravye igasanga uyu muntu nta n'ingingo yo kubivamwo, nta n'ingingo yo kubiheba. Ico kintu nico kibabaza Imana cane kuruta mbere n'ingene yobabazwa nuko kumburengera ngo umuntu yacumuye, kuko umuntu acumuye atarapfa haba hakiri ivyizigiro vy'uko ashobora kubohoka, haba hakiri ivyizigiro vy'uko uwihanya babarirwa, haba hakiri ivyizigiro vy'uko wokubita inkoro hasi agapfukama agasaba imbabazi yobabarirwa iyo umuntu yemeye kwihana. Ariko iyo umuntu afashe ingingo yo kutazobivamwo, yo kutazobireka, ico rero nico kintu kibi cyane kibabaza Imana. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo cuno munsi. Rero Imana iravye ibi bintu bino byose twavuze, ibibi by'abantu ngo vyari byabaye byinshi. Ubwa kabiri naho ngo isi yari yononekaye, irononeka, iraba nabi. Icageze twabonye ngo isi yari yuzuyemo umuvurungano. Hanyuma icakane naco tubonye yuko ngo abantu ngo bari bamaramaje, ngo ivyiyumviro vyabo byari byamogoreye gukora ibibi. Abantu bavuga ngo duhisemwo gucumura, duhisemwo gukora ibyo tugomba, ibitunezereza nibyo nyene. Nimba ngomvye kwica nzomwica, nimba ngomvye kunaga kumugirira nabi nzomugirira nabi. Abantu ngo ivyiyumviro vyabo ngo byari byamaramaje, byafashe ingingo yo gukora ibibi. Imana yacu nidutabare. Iki gihe rero Imana birayibabaza, irabona yuko ataco ikiziga mu mwana w'umuntu, irabona yuko ico yaziga mu mwana w'umuntu cyamaze kononekara. Imana ngo hagera igihe yicuza bene data, kubw'umubabaro Imana igize mu mutima iricuza. Imana iricuza kubw'uko umuntu yamaramaje, yiyemeje, afashe ingingo yo kuba umunyabyaha ubutakivayo. Imana ngo birayibabaza, itangura kwicuza icatumye irema umuntu, icatumye irema abana b'abantu. Itangura kwicuza ati kubera iki nabaremye,
aba bantu narabye rero ngo igice ifata inkingo ngo nzobamara bose ndabahererekeze mu isi kuko nta nyungu ntibafisemo, n'abagomba mu kwera, n'abagomba mu kumpimbaza ukuninahaza, n'abagomba mu kunyubaha, n'abagomba mu ingeso nziza, nagomba yuko batuma mu isi habaye amashimwe, ishaka ryanje nagomba ko riranguka mu isi, bariya nagomba yuko bampimbaza bakora ibihwanye n'ibyo ngomba. None barahiye bararengwa ngo ntituzobiheba, ahubwo rero tugiye kubishishikara. Ubu rero ahubwo niho tugitangura, tugiye kubikora nyakubikora. Ahubwo rero Imana irabona ati nta nyungu ntibafisemo, itangura kwicuza kuyitera umubabaro cyane kugeza naho ifata ingingo yuko ngo ifata ingingo yo kuzobahonya bose ikabamarira mu isi. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunze ba kino kiganiro umutima w'ubwenge, ariko rero nasomye ijambo ngaha ku murongo w'8, muri kino gihe Imana ibona ko ibibi byabaye byinshi ngo ariko Nowa we uhoraho aramushima. Abandi bavuze ngo rurica ntirumarira Imana. Naho urupfu rwokwica ukabona umengo rwaramaze, ariko urupfu burya naho rwica rurihenda, kuko rurica ariko ntirumarira Imana. Imana yacu nidutabare. Naho Shetani yari yateye umutima w'ibyaha, kamere yo gucumura mu bana b'abantu, naho yabona umengo yaburijemo umugambi w'Imana, umugambi w'uko Imana yagomba ko abantu bayigororokera, bakayubaha, bakayikorera, bakayihimbaza, bakabakure y'ibyaha. Shetani yabona umengo uyo mugambi yawuburijemo, yabona umengo intwaro y'Imana yari ifise umugambi w'uko iyo ntwaro Imana yari ifise umugambi w'uko iyo ntwaro Imana yimanukana mu isi. Shetani mu gucumuza abantu yabona umengo yakubise kudeta Imana, yabona umengo inganji y'Imana mu isi, yabona umengo intebe y'Imana mu isi yayitembagaje, yabona umengo yakubise kudeta Imana mu isi. Ahubwo ubu nibagiye kuganza mu isi, ubu byaheze kabaye, nta muntu azogororoka mu isi, nta muntu azokubaha Imana. Shetani ngira ngo yari yafashe akaguru agereka ku kandi, arafata novuga ngo aricara ku gatebe avuga ati kumbura ayi biraheze, ba bantu naboheje maze kubasuka, naboheje gukora ibyaha, kandi bamaze kubikora rero bamaramaje ko batazosubira kubiheba. Yabona umengo yatsinze, yabona umengo yahejeje, ariko urupfu rurica ntirumarira Imana. Bene data, niyo mpamvu nasomye ijambo ry'Imana ngo nubwo byari bimeze gutyo, nubwo abakora ibyaha bariko barakora ibyaha, nubwo bariko baricana, nubwo bariko barasambana baguma basambana, nubwo abasuma bari barushijeho kugwira, nubwo abagariji bari barushijeho kuba benshi, ico gihe mbere ngo hariho ibigatanya, ibijeya. Ico gihe Imana yacu nidutabare. Ariko nubwo byari bimeze gutyo, ngo Imana irabye mu isi, naho itari ifise akayaga ko kuraba mu isi, kuko yari ibona yuko gitigira inyamwinshi ibice birenga 90% by'abari mu isi bose bafashe ingingo yo gukurikira Shetani, yo gukurikira imigabo n'imigambi ya Shetani, yo kuba abanyabyaha. Naho Imana irabye mu isi byayibabaza, naho Imana irabye mu isi byayitera iseseme, naho Imana irabye mu isi yaca yumva umengo yorandura isi n'abari muri yo n'ibiri muri yo byose, ariko ngo amaso y'Imana atumbereye ahantu Nowa ari. Imana irabishije amaso mu rugo kwa Nowa, ngo yakibona Nowa wewe ngo ari umugororotsi. Mu yandi majambo, nimba mu isi hari habaye umwijima kubw'ibyaha, dufate nk'akarorero, uhagaze nk'ahantu mu misozi hanamiye igisagara, amatara yacitse, igisagara cyose n'umwijima,
ariko ugaca ubona hari itara rimwe urudende rwadegeye mu muhanda kanaka, kubera ko kumbure bobo ngira ngo badakoresha umuyagankuba wa regidezo, bakoresha kumbura umuyagankuba wa pano solaire. Uca ubona ati ririya tara ryaka ndabona hashobora kuba ari muri quartier kanaka, kandi hariya ndabona umengo ni hafi yo kwa banaka, iyo bijya hose ngira ngo ni kwa naka. Imana yacu nidutabare. Ico gihe Imana irabye mw'isi igakibona kwa Nowa hoho ngo itara riraka, itara ry'ubugororotsi kwa Nowa. Imana irabye ikarisangayo. Imana irabye kwa Nowa igasangaho nta byaha Nowa ariko arakora. Imana irabye mw'isi bene data, Bibiliya ivuga ngo mu gihe c'urunganwe rwiwe, mu gihe c'urungano rwiwe, dusomye ku murongo wa dusomye ku murongo w'icenda avuga ngo uru nirwo rubyaro rwa Nowa. Nowa yari umugororotsi ntiyagira agasembwa mu gihe c'urungano rwiwe. Mu gihe c'urungano rwiwe ahandi bakoresha ijambo rya generation, mu gihe c'abantu bangana urunganwe rungana, ni ukuvuga abavukiye rimwe na Nowa. Imana rero ngo irabye muri iyo generation, muri urwo rungano, muri abo bantu banganye imyaka na Nowa. Nimba Nowa nk'akarero yari afite nk'imyaka 100, Imana irabye abantu bose bavukiye rimwe na Nowa bafise iyo myaka 100. Imana irabye ngo igasanga Nowa we n'abandi bariko baracumura, n'abandi bariko barafata ingingo yo kuvuga ngo twamaramaje gukora ibyaha, ngo Nowa we Imana imurabye yamusangamo ibintu bitatu. Ibyo bintu bitatu rero nibyo byatumye Imana ishima. Nuko rero n'ano majambo tumaze mato turavugana ko Nowa wewe ngo Imana imurabye muri abo bantu bose bangana gutyo, Imana ngo iramushima. Imana yumvira nezezwe na Nowa, ariko kubera yuko igitigira nyamwinshi cyari cy'abantu bamaze gufata ingingo yo gucumura, ubutakivayo, ubutakibiheba, ubutakigaruka, ubutagihindukira, Imana ngo icifata ingingo yo guhonya abari mw'isi bose ibarimbuje umwuzure, ariko ibanje gushiraho amahirwe ya nyuma, kuko ari Imana y'inyembabazi, kugira ngo uwemera kwihana, uwemera kubiheba, uyo muntu Imana imuhangaze. Kuko n'ubu biracashoboka yuko umuntu nawe bari yaramaze gufata ingingo yo kudaheba ibyaha, biracashoboka yuko yemeye kwihana Imana imuhangaze. Ariko umuntu adahisemo kwihana ngo abihebe, hariho igihe Imana yabitse cyo kurimbura, cyo guhana, aho umuntu wese azohanwa hisunzwe ibyo yakoze. Imana yacu nidutabare. Imana irabye Nowa ngo wewe iramushima. Mu babangana, mu batama bari bahari ico gihe bakora ibyaha, novuga ngo bari babisaziyemo mbere, ahubwo ngo ariko Nowa we uhoraho bene data, uhoraho aramushima. N'iri jambo rero nari rifite rivuga ngo ariko Nowa we uhoraho aramushima. Mu gihe Imana iriko iragaya abantu kubw'ibyaha bakora, ariko Nowa we Imana imuravye iramushima, inezerwa Nowa kubw'ukugororoka, kubw'ingana yubaha, kubw'ingana wewe adakora nk'ivy'abandi bakora. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno muzi. Sinzi rero mbega nawe uravye ko turi mu gihe naho nyene kimeze nk'igihe ca Nowa, ko turi mu gihe c'ikinyabyaha, ko turi mu gihe aho ingeso z'abana b'abantu zishishikara kononekara mw'isi, ko turi mu gihe isi yahinduwe n'ibyaha n'ibigabitanyo by'agahomeranwa abana b'abantu bakora. Mbega nawe mwene data uri kurakurikirana kino kiganiro umutima w'ubugingo, mbega uhoraho nawe aragushima. Icyatumye uhoraho ashima Nowa nuko Nowa ngo yabaye umugororotsi, kandi abo umuntu w'inyangamugayo yanga yuko hari n'agasembwa komubako. Imana yacu nidutabare. Abo umuntu w'umugororotsi, abo umuntu w'inyangamugayo, hanyuma ngo atahita no kugendana n'Imana, agendera mu byagezwe. Iby'Imana imugomba ko biba ari byo nawe yemera gukora.
Imana yacu nidutabare. Sinzi rero mbega nawe Imana ikuravye ubwira kwishimira, iravye ingeso zawe, iravye imvugo zawe, iravye ingene ubanye n'abantu. Imana ikuravye mw'ikaritiye, kino gihe birabonekana ko Imana yibereye mw'ijuru ikaraba mw'isi, yasi yuzuyemo ingeso mbi n'ibyaha byinshi, yasi n'abantu bamaze kuba ivyihebe, bamaze kuba novuga ngo bamaze gufata ingingo yo kuba ivyihebe byo gukora ibyaha. Imana iravye yabona Nowa wewe ari umugororotsi, ibyo byose bagenderamwo batariko arabigenderamwo. Sinzi nawe ko Imana iravye mw'ikaritsiye ubamwo, iravye mw'ishuri wigamwo, iravye mu biro ukoreramwo, iravye ku kazi ukoreramwo, iravye mu kibano, iravye mu bo mungana, iravye mu bo muririmbana, iravye mu bo musenga. Sinzi Imana ishize ku munzani dosiye y'ubuzima bwawe, dosiye yo kugororoka kwawe, dosiye y'ingene ubayeho, y'ingene wifata. Mbega nawe uhoraho aragushima. Sinzi ko uhoraho agushima, ariko nimba uhoraho atagushima kubw'uko ufise ingeso mbi, kubw'uko ugendera mu kugabitanya, kubw'uko utari kurubaha Imana, ikiganiro iri jambo ni rwawe. Wari ukwiye kubwira Imana ati Mana ndakwinginze ngo untabare, erega nsanze utanshima, hariho ibyo ngenderamwo, hariho ibyo mvuga, hariho inyifato mbi, hariho ingeso mbi mfise, hariho ingene nanje meze, ndi umuntu w'umunyanzigo, ndi umuntu wuzuye urwango, ndi umuntu w'inkozi y'ikibi, namaze kuba icihebe mu gukora ibyaha. Nsigaye ngenda uko nigombeye, nabuze ingene nobivamwo, byananiye ingene noba umukizwa, byananiye ingene noba umuntu yubaha Imana. None Mana ndamenya yuko bakora ibyaha nk'ibyo nkora nawe utabemera, utabanezererwa, utabishimira. Ndakwinginze ngo ngwize kw'imbabazi. Ucubwira Imana, ubwira Imana ati Mana nuntabare, ngwiza kw'imbabazi zawe, amaraso yawe ambonekeko, ndagomba kwemerwa nawe, ndagomba imbabazi zawe, ndagomba gusibanganya isinzi ry'ibicumuro byanje, hanyuma izina ryanje ryandikwe mu gitabo c'ubugingo. Ubwira Imana biracashoboka yuko ibyaha wagendeyemwo ugenderamwo ubyihanye ubiharirwa. Imana yacu nidutabare. Aya majambo ushishikaye kuyasoma uzosanga harabayeho ikijanye n'umwuzure. Umwuzure waje urayigiza abantu, ariko habanje gushirwaho ugusemerera Yobu. Bambe Nowa amara iminsi agirane asemerera, abwira abantu ubutumwa bwiza, babwira ati nimwihane, Imana igiye kurimbura abantu bose barimbuje umwuzure w'amazi, imvura izogwa, hanyuma umwuzure w'amazi uzohonya abantu nibatemera kwihana. Babona umengo nivyo ariko arivugira gusa, n'ibintu ariko arizagira gusa. Imana yacu nidutabare. Ariko hari hashizwe amahigwe ya nyuma yo kwihana. Kuba ukiriho, kuba ugihumeka, ayo n'amahirwe Imana yaguhaye, n'amahirwe Imana yakongeye. Iyo itayakongera uba warapfuye upfiriye mu byaha. Mugabo kuba ukiriho, ayo n'amahirwe Imana iguhaye, igomba ko wihana hanyuma ubabarirwe, ibisigaye ube mu bugombe bw'Imana. Imana yacu nidutabare. Nano majambo rero numva narifise umutima nagomba kuvugana nawe. Uhoraho Nowa we yaramushimye, mbega nawe aragushima, mbega nawe arakwishimira, mbega nawe bimeze gute? Ibyo wumva ufise wohagarara ukavuga ngo nanje Imana iranshima, iravye imvugo zanje iranshima, iravye ingeso zanje Imana iranshima, iravye ibikorwa ndayikorera nanje Imana iranshima, iravye inyifato zanje Imana iranshima. Mbega nawe urafise ibyo Imana ikorera ko ikuravye ikavuga ati naka muri kino gihe abantu bariko baragendera mu bigabitanye, ariko naka wewe ndamushima kuko ntariko arabigendera mu sinzire. Ni waba usanze nawe Imana ufise ibituma itagushima, uturisaba imbabazi, yiteguye kuguharira ibyaha byawe byose. N'abahirwe rero abantu babwira Imana ati Mana byarangoye, kuko abo bantu Imana ikibahangaza. Ariko umuntu
abifata ibisanzwe akigumira uko nyene ivyimviro vyo bikamugorera bikamaramaza kwigumira mu ngeso mbi. Uyo muntu ntababarirwa kandi atababariwe nawe igihano cashitse c'umwuzure wo guhonya abantu kiriya gihe nawe azoshikwa ko n'igihano c'Imana yateguriye abantu bose bankakwihana. Dusenga Imana. Turagushimiye Mana nziza nyine amahoro kubwana amajambo twumvise. Urakoze kuganirije imitima y'abantu bashobora gukurikirana kino kiganiro. Umuntu wese asanze hari ibintu utamushimako akaba yemeye kwihana, ndumugwize ko imbabazi umuhari utamuharuriye, hanyuma umusubize mu mugabane w'abana bawe uzobukoze. Urakoze kuri Imana. Abari basanzwe bari mu nzira nziza nubaye gushishikara kwigumamo no kuyigenderamwo, uzobaha iherezo ryiza ry'abagororotsi mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Niho tubisanzwe tuvyizeye. Amen.